Amadosiye ane nyamukuru niyo wahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni asige umushikiranganje wa mbere mushasha Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Igikorwa ca mbere twohera ko tunganya neza kugira ngo ibikorwa vya leta canke ibikorwa vy'igihugu ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze. Igikorwa gikurikira ni igikorwa kijanye n'ivy'intwaro bijanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abene gihugu. Igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu mu bijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta n'igikorwa kijanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuko k'izabukuru niburiburi ugiye mu karuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yarageze ko kandi n'abakukurutse kera nabo nyene ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo. Nayo umushikiranganje wa mbere mushasha yamenyesheje ko agiye kubandanya ivyo uwo asubiriye yamusigiye hamwe no kubandanya umugambi w'umukuru w'igihugu. Nkuko uwo nkuriye mu ngata yabishikirije hari amadosiye akomakomeye igihugu casize imbere ariyo ngiye kwihutira kugira ndayashitse aho igihugu cyifuza ko ashika. Ngiye kubandanya la coordination du gouvernement nkuko ibwirizwa nshingiro bwa Republika y'u Burundi ribiduhamagarira, hanyuma turi kumwe n'abashikiranganje bagenzanje turabe yuko umwene gihugu muri yantumiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko umwene gihugu wese yotunganirizwa. Ivyo bikaba vyavugiwe mu gihe hariko haraba ibisikanya ry'izo ndongozi zibiri vyabereye mu biro vy'umushikiranganje wa mbere biri ku Kirimba kwa Ntare.